bakunzi ba Host TV mwaramutse kaze miganiro cy'ubuhinga n'ubumenyi. Abantu benshi barakunze kumva batanga ibiharuro bifatiye kwidagurika ry'ikirere bati ejo hazoshuba kuri urugezo canke hazokanya kuri urugezo, ariko ntibazi ivyo bintu aho biva canke aho bakura ivyo biharuro. N'ikindi gihe bazabumva ngo bafise ngo igihe kiza canke igihe kigajwemo n'ibi. Uno musi rero tuvuga yuko tuza kuvugana ibijanye n'ivyo biharuro ukuntu babiturukanya nawe biba vyavuye. Rero hari ibintu bine bita les paramètres bakorerako. Icambere ni température, ikindi ni pression atmosphérique, ikindi naco ni le vent, ikindi naco ni humidité. Patrick, kaze mutuganirire kimwe muri ivyo bintu bine kugira ngo abakunzi bacu batahure neza iyo biva. Bakoze cyane. Nivyo ajya makuru y'ikirere dukunze kubona iwacu kenshi bakunda kwerekana ubushuhe canke temperature bagaca bavuga n'ibicu canke imvura. Ariko rero amakuru y'ikirere akwiye yategereza no kuba arimo imiyaga, akavuga imvura izogukuntu izobingana, bayipima ngo nibakoresha amamilimetero. Ariko kandi ubushuhe mbega niki? Ubushuhe ikirere kidukikuje hirya no hino, utuntu twose tudukikuje tugenda turahindagurika kandi twose ntitunganyanganya. Uko guhindagurika rero hariho ico bita temperature cyo kwita nk'ubushuhe, ntibungana ku bintu byose, nibwo bushuhe. Hanyuma humidité aha mu kirere iwacu turi harimo utumama tw'amazi. Utwo tumama rero tw'amazi nitwo twokwita ngo ni humidité. Mu kudupima baraba utumama tw'amazi turi mu kirere tungana gute, ico bita humidité. Ikindi kintu naco bapima ni pression atmosphérique. Pression atmosphérique kubera kimbande gupompa kano kantu ni kugira nindize y'umuyaga ndabereke yuko kadundashe, babita ngo ni gonflement. Rero no ngaha kwisi wacu isi no hejuru hariho umwuka hagati yawo, nico nagereranije na kino nugaraniyemo uno mwuka. Pression atmosphérique nocita nk'uburemere bw'umuyaga, uburemere bw'umuyaga uri hejuru yacu, aha hejuru cyo kimwe n'uri munsi ya kano gapolizo nagize. Rero ntungana hose ku isi hari aho bita ngo au niveau de la mer, aho hantu pression iba ari ntoya, niho hasi. Hari n'ahandi rero ari hejuru cyane, mu gifaransa bakunze kwita ngo ni anticyclone, naho pression iba ari nini cyane. Ikindi naco tworaba n'umuyaga. Mbega umuyaga niki? Le vent ni déplacement canke kugendagenda kuyu muyaga uri hano mu kirere. Aha mu kirere hadukikuje hari déplacer, haravanga hakigira ku rundi ruhande. Uko kwigira inyuma canke gusubira inyuma canke kuja imbere niho baca bita umuyaga. Patrick, urakoze gose. Umuyaga wo ndibaza abantu benshi barawumva kandi barawuzi, gusa nuko ifise ukuntu yideplacer imici ibiri. Hari ico bita ngo le vent vertical iva hejuru imanuka na le vent horizontal. Nibaza ko ngaho iwacu ico tubona kenshi ni le vent horizontal. Patrick, niba mufashe nkaka nkagaterera kenshi kagenda kariko kagenda nk'uko gatembagara, nikagenda kaduga cyane gose kubera hano ibintu cyane gose higanjemo le vent horizontal. Rero ivyo byose twavuze ayo maparametre ane nayo hari ico bita ingero batanga kugira ngo babone ni kuruwe rugezo biriko. Dore kuri bwa bushuhe ariyo temperature. Iyo ndibaza menshi baremenyereye gose. Hari ikintu bita degré Celsius. Naco kenshi bakunda gutanga muri meteo batiyazo bakacanye hashushe kuri urugezo kuri ama degré Celsius. Iyo rero niyo ngero tunyereye kandi bose canke benshi bakoresha. Ariko amande y'ivyo hari indi bita degré Fahrenheit. Iyo nayo irashobora nayo nyene gushirwa kuri ama degré Celsius, aho usanga amadogre yaya novuga kuri ubusa yayo ugasanga abangana n'amadogre Celsius mugabo ari munsi y'urugezo rw'ubusa kuri 18 y'amadogre Celsius. Ikindi novuga nuko aya madogre nyene Fahrenheit yayo ijana angana niyo bita temperature du corps humain canke burya bushuhe bw'umubiri, nabwo ni amadogre itatu n'indwi. Ivyo ndibaza hano wacu turabizi gose no kuntu ubu bariko barapima cyakiza baraba aya madogre nyene.
ikindi naco hariyo bita degré Kelvin. Iyo nayo niyo yinga dufise ngaha. Iyindi ngero bakoresha Patrick, turacari kuri temperature, kuri bwa bushuhe. Iyi nayo tushyize mu madogre Celsius ni ibice biri munsi y'ubusa, ari byo 273 n'ibyo 15 ku madogre Celsius. Patrick, tubandane ubona tugeze kuri humidity. Iyo nayo imeze gute? Patrick yavuze ati humidity ngo ni nk'akajya kama uravye burya buremere bwayo ufatiye ngakuzi. Iyo nayo bita humidity ipimwa kuri garama kuri metero kwadrato. Hanyuma kacaba iyindi nayo bita pression atmospherique. Iyo nayo ne Patrick wayivuze nayo ipimwa n'ingero bita Pascal. Burya rero iyo Pascal nayo irashobora gushigwa mu bintu by'uburemere cyangwa amamasi, aho yababa igarama imwe ari ubwo busa n'ibice 98. Hanyuma rero mugabo rero iyo Pascal nayo irafise ibindi bashobora gushira imbere ngo kilopascal cyangwa hectopascal, aho hectopascal imwe ingana n'amapascal 100 ivyanyuma. Iyo nayo umuyaga nawo kurumva uva ahantu uja ahandi, kandi ujye kuraba ubwo rugendo wagize ni ku mwanya. Niyo mpamvu nayo mu kupima ni kilometero ku isaha. Ego Patrick, none navyo mutubwira ukuntu navyo bashobora gupima ivyo bintu neza cyane. Umuyaga ahejeje kubabwira kujye navuze ko ari ukwiyunguruza kw'ikirere. Niyo umuntu ariko ariyunguruza muhora mubonye bariko bariruka baharura ngo yagenze metero zingahe ku mwanya ungana gute. Nico gituma n'umuyaga baraba wagiye ahantu hangana gute mu mwanya ungana gute. Nico gituma bavuga ngo ni mu kilometero ku isaha. Reka ngaruke gatoya kuri pression atmosphérique. Rimwe twavuga ngo ni uburemere bw'umuyaga. Burya hajya nk'umupira twavuze ko iki kirere gihindagurika. Uko gihindagurika biri kwayo mafacteur no kwitanga ibituma byose biri mu kirere, ariyo bwa bushuhe wa muyaga. Rero pression atmosphérique nayo igendera hindagurika. Murabona kano kantu ko namaze kugapompa ni kubera ko imbega iyo ndekuye gaca kipomporora, ni kugira ngo umuyaga uri hanze hirya no hino ucungana n'umuyaga uri ndani muri kano gapurizo kanje. Ndekuye hacaba ico bita equilibre. Pression nta hantu yoguma ari nini ahandi ngiguma ari nkeya, kandi bishoboka yuko iguma yiyunguruza ntibikunda. Rero twabaganiriye turababwira ivyo bafatirako kugira ngo babone bijya biharuro batanga mu makuru y'ikirere. Ati ukiri ngaho nyene ivyo dusiguriye ubunyene uko tubwira yuko rero nta na kimwe borabo kwacu ni ibintu novuga amaparametre yose aba akenewe kugira ngo batange ibiharuro bidatuma twumva neza cyane. Amakuru y'ikirere ategerezwa kuba agizwe n'ibi bintu byose duhejeje guharura. Mbere harimwo n'imvura bwite. Ego kuko imvura bwite yoyo muhora mwumva ngo bayipimye mu gifaransa bavuga ngo les précipitations. Iyo bayipimye bivanye n'ukuntu yaguye ingana, hari yagurubura, hari yaguye imvura nyinshi cyane. Mu kwipima rero baraba hasi aho yashitse bagira ngo ni milimetero ku milimetero. Bararaba imvura yapima milimetero 5, urabiye handi hasi yagwa bagapima, niko bapima imvura. None Patrick tukiri ngaho nyene urashobora kutubwira naho ibikoresho bashobora kuba bakoresha kugira ngo barabe wa muyaga, barabe ibikoresho bakoresha n'ibyaha mu gupima temperature bakoresha iki? Turamaze kuja kwa muganga kenshi, hajya bakoresha thermometre. Thermometre no kwitango ikora ku mubiri w'umuntu, ariko ipima ubushuhe buca buza buri muri degré Celsius. Yababwiye ko ari ingero ikoreshwa iminsi yose. Ariko rero kandi no mu bintu byo guharura amakuru y'ikirere naho nyine bakoresha thermometre, ariko si kajya gato gakora ku mubiri w'umuntu. Umuyaga nawo bakoresha iki? Umuyaga bakoresha agakoresho bitwa anemometre, niko bakoresha mu gupima wa muyaga umuvuduko wawo. Hanyuma pression atmosphérique bakoresha igikoresho citwa barometre, nikoreshwa. Humidité nayo bakoresha igikoresho citwa ngo garometre. Rero ibyo byose barabiharura bagaca babitwara ahantu babirabira kugira ngo bashobore kumenya mbegeje canke hirya yejo canke uyu munsi nyene tuzoba dufise ikirere kimeze gute.
niho ya makuru y'ikirere ava. Abantu benshi baramenyereye kubona mu meteo, ariko meteo hajya ni meteorology, ni cigwa gitanga amakuru y'ikirere, ariko gitanga ayo makuru y'ikirere gute? Mu gutanga ayo makuru y'ikirere gitanga amakuru ari hafi. Nk'ubu kiratanga amakuru y'uno munsi cyangwa kigatanga amakuru yejo cyangwa indwi imwe, imyo misi dushobora guharura yegeranye. Hari ikindi rero cyitwa ngo climatology. Climatology coco gikora nka meteorology, ariko ni cigwa kidufasha kumenya uko ikirere kizoba cifashe mu myaka nka 30. Uno munsi nitwa turi mu 2020. Climatology yoyo izotubwira uko ikirere kizoba cifashe mu 2050. Ico twomenya nuko meteorology kubera yoyo yitanze amakuru, itanga amakuru ya hafi, biroroshe yuko ari iduha amakuru y'ukuri, kubera bya byigwa byose bagiye kurabira hamwe, barapima bagapima. Iyo rero biri ku ruhande rumwe bavyegeranije, baca bafatira kuri ivyo bipimo, bagaca biyumvira ejo hazoba hameze gute, canke hirya ejo, canke mu masaha atutse. Ndibaza abantu benshi kujya bakunda kuba babibona mu matelefone, bakaronka ivyo bita amadone canke ibiharuro vya meteo, ubu baragize basi ciyumviro canke unide y'ivyo bintu bakunda kubona ukuntu bimeze. Bakunzi ba Ghost TV, turabashimiye ko mwakurikiranye ikiganiro ca Science and Technology. Naho utaha.